ubimenye kuva uno munsi ikimazi cyose utanga ku Mana, yaba ari amafaranga, yaba ari umwanya wawe, yaba ari ingufu zawe, yaba ari umubiri wawe, ikimazi cyose uha Imana umenye ko gifise akamoto canke umuhumuro mu Kinyarwanda. Amen. Agaciro uha Imana niyo kerekana akamaro uyihaye, niyo kerekana aho Imana ugeza kuyibona. Imana ikeneye kubona nivo iriko. Haleluya. Ibiri mu ijuru byose, ibiri ku isi byose, ibiri bigaragara byose, iboneka byose, ibitaboneka byose, ibyigeze kubaho, ibibaho uno munsi, ibizobaho myaka iri imbere, byose ni ibyandiho. Byose ni iby'Imana. Nta na kimwe ushobora guha Imana, ariko ikintu kimwe, uguti kimwe Imana idashobora kwiha, keneye wewe uyiha. Ishimwe iva mu kanwa kawe. Ubu nyine niko navuga, amarayika bakora aririmbira bavuga ngo uruwera, uwera, uwera, isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Haleluya. Naga nabwira ikintu kimwe, inyigisho ziharawe zivuga yuko mu isezerano rishasha dukwiye kwakira gusa. Ni inyigisho zizimiza. Cyo tugiye twiga uno munsi. Ziratimiza, wala ngo ibimazi byari mu isezerano rya kera. Muri kuno munsi ngo Yesu yatanze ikimazi, Yesu yakurangije byose ku musaraba, twakire gusa tuburudike. Ndabereke turatanga mu isezerano rya kera, aho tutahurisha ico ikimazi, twumve ngene byakora kera, hama cyo turaba mu isezerano rishasha, cyo tutanga mu isezerano rya kera, sivyo? Cyo tugera mu isezerano rishasha, turabe yuko byahindutse. Ahubwo ndaza kubona yuko bitahindutse. Imana ntiyahindutse. Imana ntiyahindutse. Yesu ntiyaje gukuraho amategeko, yaje kuyashitsa. Ariko yahinduye forme, ariko aracyahari. Ni wa wundi kera, ejo, uno munsi, niyo bidashira. Haleluya. Rero ikibazo, mbega uno munsi byoba bigikenewe gutanga ikimazi. Ni inyigisho ikomeye, kumbura bamwe ntiyaza kuryoherwa cyane, sivyo? Bamwe neza kuvuga amen, kuko n'abasanze abakristo badakunda gutanga, haba umubiri wabo, haba uburyo bwabo, byoba bigikenewe gutanga titre niyo onye. Byoba bigikenewe gutanga ikimazi. Yoba bigikenewe gutanga ikimazi. Ndamusabe dusomere inkuru ya Isaka agira apfe ashaka guhezagira umuhungu wiwe. Dusome itanguriro 77 umurongo wa mbere gushika ku wa 4. Isaka ashaje, amaso yiwe asigaye abona ivyijiji, ahwihwisha gusa. Ahamagara imfura yiwe Esau ati, ewe mwana wanje. Aritaba ati, sabwe. Aramubwira ati, raba ndashaje, sinzi umunsi ruzompitana. None enda rero niwabire ivyo uhigisha umutana wawe n'umuheto wawe, ugende mu ishamba uhige undonderera akanyama, uheze uteke zicumbe nk'izo nsanzwe nkunda. Uzinzanire rye mbone kuguhezagira ntarapfa. Imana ishimwe. Kumiza ko umurongo wa 4 ngaho. Haleluya. Isaka yarashaje, ngo yashaka akanyama kamakunda. Wiki uteke zicumbe, zicumbe nk'izo nsanzwe. Urumva yavuze plat yiwe préféré. Uzinzanire, umbiriza yakora avuga ivyo mu Rwanda. Nusoma ico gice cyose, umugore we yari inyuma y'umuryango, kandi umusanzu umugore we niwe yamutekera, sivyo? Yarasa amafaranga, yarasa abakozi, yarase ivyo kurya byari byuzuye, yarashonje, yarabuze icyarya, kandi byari bihari mu nzu, n'umugore we yarahari. Ariko kubera ashaka guhezagira Esau, ndabwira ama principe y'Imana uko yari kera niko ari no munsi. Kubera ashaka guhezagira, ntiyahamagaye Yakobo, ntiyahamagaye uwundi, yahamagaye uwo ashaka guhezagira. Imbere y'uko ndaguhezagira, unzanire nge. Ndabwire n'Imana nuko imeze. Ndashaka kubanza kurya,
nabwira amasengesho usenga ubwira imbere y'Imana usaba gusa si ibi gusaba ariko banza umuhe ajye mbega giki murabizi ndagaritse rero ajya amashimwe mbega urayamuha igihe cyose ugenda gusenga atamashimwe wavyishe umviriza ngo uheze uteke ngo zicumbe hanyuma ngo nk'izo nsanzwe nkunda uzinzanire nge mbone kugira ndaguhezagire hariyo ikintu kibanza kuza kuri jewe si uko ashonje si uko abuze ivyarya ariko iyo acte de sacrifice ico kimazi canke mu kinyarwanda ni igitambo ico gitambo canke ico kimazi kirasa agaciro kugira umugisha wa Isaka ube mu kanwa kiwe ibintu n'ibintu bikomeye cyane ndasaba vy'ukuri mpuhe muhira adufashe kuvyumva Imana ishimwe ibintu vyose bifise agaciro Imana ikora hano ku isi hari ikimazi gitangwa uno munsi nimba izina ryawe ryanditse mu gitabo c'ubugingo Imana niyo gushobora kugukiza hadatanzwe ikimazi cyo gituma Yesu yaje kugira atange ikimazi wewe nanje dushobora kuja mu ijuru haleluya abantu bose uzi abakozi b'Imana bukuri apana ba fake bukuri bari ahantu bashitse hari ibintu Imana ikwira kora hari ikimazi hari igitambo cyatanzwe Imana ishimwe je wundi ari umukozi w'Imana nterefonye akomeye azwi cyane arambwira ati nabonye ibintu ko birabaha muri Canada ndashaka kubwire Berira wo ukora gute usenga gute ndafise karamu n'upapuro barira yanyentimize ndafise karamu n'upapuro natahuye yuko hari ibanga ufise mbwira iryo banga randi ndabikore ndambwira nti afite si ibintu vy'ubu bifasha imyaka saraba desi ni ibintu nabayemo imbere ya kanguka haleluya hari urugendo naciyemo kugira ngo aho ngeze nawe ari urugendo keneye gucamo munaza guha formule magique arakubesha ahubwo azokoreka ati cangaha mugendane gendana Yesu haleluya ahuja hose yes kugira ngo era ahantu no munsi ntaguma nyiyegeza nye n'inzu aje hajya nkazunguruka ari ikimazi ari inzira hariho gusuzugurwa hariho gutukwa hariho kumaramara hariho kubisana ikijuju hariho kwitwa umwescro utari umwescro ariko icyo ni kimazi n'inzira ucamwo kugira ukanywe abantu bakunda jus nta nimwe ndabona ufata umucungwe jus 1 2 3 manuka urafyonda bwambere akata gacufata jus utemeye gufyondwa jus muri wewe nizosohoka Imana ishimwe hariho jus vuga utariho jus kose yakwivuga irahari irahari kandi keneye kuvayo ndagusavye ntuzoyipfane si ukuvuga ngo makobo ufate mikro nka jewe hari abantu bakora ibintu bikomeye bataseruka ngaha utazi baya abantu benshi twemera usanga mu ijuru abandi bemerwa mu ijuru twege tutazi uzotangara cyo gituma Yesu yavuze ngo bamwe mu banyuma bazoba bambere bamwe mu bambere wewe umuntu ubona yirenganira gusa ntumenye ibintu Imana ikora mukoreramo Imana ishimwe hari abagaragara n'abatagaragara ariko nagenda kubwiza ikintu kimwe je imbere y'Imana urinde ugira Imana Imana ngomba kono bikimazi aminda iraryoshye indirimbo kwishira mu ngiro ngomba kono bikimazi ari inkuru nigeze kumva kandi inkuru y'ukuri yarasakana gatoya gasimyaka 8 gutyo kagahunga kundi Imana cyane bariko baratanga amashikanwa canke ituro bazanye abantu bagashiramo kamakiva none Mana jewe ndaguhike Mana none kuri vyose kuri jewe nta mafaranga afise ariko ndakwihaye Mana
abona igiseke kiraje gaca gasimbiramo sitago umufuko wanje ndasimbiyeyo nduwawe maze icyo ushaka. Nabwire ikimazi ikintu uhaye Imana nta kimazi kizima utanze n'umutima wawe wose atabujyajya burimo ata speculation mu kirundi nuvuga ngo harimo ibiharuro byinshi. Nk'uyu mukozi w'Imana nterefonye ngire gutya na gutya hanyuma gutya hama munsi play cyabiba kuko niwagenda gukina Imana manipulation. Mana ndaguhaye ikimazi ndagize gutya ndiko ndatanga none igico bibwiye rero ndakwigira kimwe imbere yo kubikora yamaze ko umutima wawe. Tumaze indwi two turasengera i Burundi 7 jours 24 katamero 11/2018 wavyuka mu gitondo ukaja kuri YouTube ugasanga ko arasenga isaha yose amasengesho atavanako. Urumva imbere yuko uje imbere y'Imana gusenga nako ndababwira ejo imbere yuko ufata ingingo yo gusenga utaranasenga Imana yayumvise amasengesho yawe. Sivyo niko Gabriel yabwiye Daniel ati ugifata ingingo mu mutima wawe wo guca bugufi gusa uko imbere y'Imana Imana yarumvise. Imana yumva amasengesho nuko wafukamye nuko wasenze. Imana yumva amasengesho utaranasenga. Imana ishimwe. Rero nashaka ikintu nshaka twumva gose muri no nyigisho nuko ikintu cyose uzotanga kubw'Imana kibazo no kuvuga iki kibazo ni ikintu uheba. Amen. Bavuga ati kino kintu ndagihevye. Iyo utanze ikimazi rero cyangwa igitambo kuri abanyarwanda bumva ibyo kunavuga ikimazi cyangwa igitambo ikintu cyose utanze Imana ibanza kuraba iki iraba icyo kintu utanze ikaraba agaciro gifise kuri wewe. Namwe ndavuga amen ndabandanya. Imana iraba icyo kintu utanze n'agaciro gifise kuri wewe. Imana ishimwe. Haleluya. Uko witanga bigaragaza agaciro uhaye icyo kintu. Nimba ugera mu anniversaire akunda anniversaire abakobwa cyane sivyo n'abahungu basigaye bayikunda no musi anniversaire uratanga kado. Iyo utanga kado ubanza kwiyumvira iki icyakunda ugira yani kado umuntu uraba icyakunda ufise uburyo ronde icyakunda cyane. Rero kado utanga ijanye n'ingene uwo muntu mubona sivyo ari umuntu ha kado ibayabaye bibanye n'agaciro afise kuri wewe. Hari kado w'umuntu ari hagati n'umuntu wubaha cyane sivyo iyo ukunda umuntu cyane nta gaciro bigira. Amen. Abantu batse barabizi kenshi mugitangura cyose biroroshe ibya bizimbutse mu nyuma birazimba ko yazagiye bahinduka mu emotion muri wewe ariko kyagiye ukiri nyuma y'umurondera icyo yavuga cyose sivyo mu nyuma naho ebana ndi busy byose ivana n'agaciro ufise kuri uwo muntu. Kanabereka ijambo ry'Imana cyo muri Maraki ice cya mbere tutwa misaziro rya kera ndabereka Imana iha agaciro ikintu yihaye. Igihe Yesu nkuru y'umfakazi nguna kuvuga umutamakazi yatanze udufaranga dukeya two kubaho uwo munsi. Amen. Twose afise asigaranye rutanga. Igihe dutanga ngo Yesu ngo ari he yahagaze he iruhande y'igiseke kuko naba ibyo bashiramo amacavuga ngo uriya mutamakazi atanze byinshi gusumba bari batunzi batanze byinshi sivyo bizagaciro gusumba bariya. Numva yuko ngo Yesu agiye ari hafi akora araba ikimaze cyo utanze Imana iraraba agaciro gise kuri wowe. Reka turame Maraki ice cya mbere namusaba somo mu wa 12 wa 12 na 13. Ariko mweho murarihumanya kuko muvuga muti ameza y'Uhoraho aranduye kandi n'ivyo aduhera kuri yo vy'ivyo kurya nibikengeretse. Ikindi muvuga muti ewe miruho turimwo kandi muravyimyoza niko Uhoraho nye n'ingabo agize. 13 wayigeze ko
wayihejeje iheze. kandi muzana ico munyaze n'igicumbagira n'ikigwaye, uko niko muzana amashikanwa. Mbega bene ayo mashikanwa no yemera? Mbiriza ngo mbega amashikanwa nkayo no yemera. Nuvuga yuko bana 14. Ariko umuntu w'ingunge aravumwe, isukurume mu mukuku wiwe yasezeranye kwishikana, maze agashikanira umwami Imana ifise agasembwa. Kuko ndi umwami ahambaye, niko Uhoraho nyene ingabo agize, kandi izina ryanje riteye ubwoba mu banyamahanga. Imana ishimwe. Reka nababwire ikintu kimwe, ibi byose Imana iko iravuga ishaka ngo umenga Imana iko iridoga. Ntinezerewe n'ivyo mukubona yiha. Ndabaza ikintu kimwe, izi nka batanga, ibitungo batanga, murongo 8, so murongo 8. Ereka iyo mutanze impumyi kw'ikimazi, mugira ngo ntaco biriko. Mburiza mutanze baravye inka ziyo afise, aravye ihumye. Ihumye ntishobora kwiragira, iguma ngaho iravuna. No kuri marché naho uyigura, sivyo? Iyo rero atagashira ifise niyo ushiriye inde? Apana nyumba 10 canke buramatari canke mushikiranganje. Ushiriye nde? Imana. Komeza. Niyo mutanze iyicumbagira n'iyigwaye naho nyene ngo ntaco biriko. Genda wishikanira icegera c'umwami. Apana umwami, icegera c'umwami. Mbega yo gushimira canke yo kwemera nuko mubonana? Niko Uhoraho nyene ingabo abaza. Ikibazo nababaza, none kwera ko Imana irondera ivyo bitungwa ari babiremye? Nindaramiye ivyo bitungwa bihumye canke uwumvise nkanavuga ishaka vyiza. Apana bihumye, apana bicumbagira, apana bigwaye, bisa amagara meza, bisa agaciro, bishobora kuzana amafaranga ugiye kubidandaza, sivyo? None Imana ironderera iki? Eske irabijya? Imana irabijya? None ironderera iki? Aya, rero ashaka mukanye sinavansa mutambwiye igituma irondera. Irondera iby'agaciro. Umutima utanga. Haleluya. Iki Imana irondera ni iki? Imana dufashe gutubitahure, sivyo? Twaba tuvyumva kenshi ibi. Iki Imana ikirondera ni iki? Ikirondera agaciro yo ifise mu mutima wawe. Nta kindi. Ibimazi byose batanga, bimwe byagiye abaherezi cyangwa abatamvyi, ibindi barabiturira. Umunsi ukaduga hejuru. Nta na kimwe Imana yajya. Turaza kwera muri Zaburi ngaha. Nta na kimwe Imana yajya. Zaburi 50. Umurongo w'indwi ushaka kuwiga, banuka bukebuke. Bantu banje nimwumve nanje ndavuga. Nanje ndavuga. Wa bwoko bwa Isirayeli. Ndashinga intahe. Ni jewe ubwanje Mana, Imana yawe. Sinkugayira ibimazi vyawe. Ibimazi vyawe vyoshejwe vyama imbere yanje na ntaryo. Umviriza, imazi Imana idashatse irabijugunya. Birayinukira ntirara kuvyumviriza, sivyo? Rero ibimazi akaravuga ngaha Imana yavyemeye. Haleluya. Ariko vango sidaguhora ivyo bimazi. Haleluya. Atuka twinjira muri revelation rero ya Nouveau Testament. Hari ibindi mazi nkeneye si ibi gusa. Anakuze Daudi yaronse guhishurirwa ivyo turimo uno munsi bisano rishasha. Barazana inka, barazana ibimazi bikaza ngaha ngo biri imbere yanje sivyo ndaguhoye. Haleluya. Nuva yuko hari ikindi kimazi kirengeye ivyo muzana. Uno munsi n'abakristo bari muri iyo mentalite ya kera. Haleluya. Yo kuzana ibimazi gusa, ugahagarara ku bimazi gusa. Ariko hari ikindi kintu kirengeye ibimazi, komeza rero murongo kurikira. Sinzokwakira imasa yo mu rugo rwawe. Canye amasuguru y'imene zo mu mpongore zawe. Soma 12 kuri umwanya uragiye. 12. Nogize inzara. Sinorize kukubwira. Kuko isi ari yanje nibiyuzuye. Nogira crise. Yakenera amafaranga. Sinoza kugurana cyangwa ngo yampe kuko amabanke yose na banke mondiale ndayifise gutya. FMI ndayifise gutya. Hene amadolari sinasaba wewe. Hene amarundi sinasaba wewe. Nogize inzara sino usaba.
kubera iki? Ngo isi yose ni ivy'iwanje n'ibirimwo vyose. 13. Mbega nzorya inyama z'amapfizi canke nzonywa amaraso y'impene? Aba ni abantu bako baragara ngo Mana naguhaye amapfizi n'impene, none kuko uramenasa nzoyarya. Ega ibi biraturabana natwe uno munsi. Abakristo benshi bameze gutyo, ndabihevye aho natangiye ndarushe. Imana yibona cyangwa ntibibona? Imana ikabwira ati none je nzoyarya. Komeza. Uzushikanire Imana ikimazi cyo gukenguruka. Keza ngaho azanye abamushize muri dimension. Amen. Donc abana abantu bazana ibimazi byo gukorompa Imana, bya manipulation, atashimwe bafise. Ntimuvyumva cyo mukavyumva. Hari ibimazi ushaka gutanga byo kumanipira Imana atamashimwa hari. Mana ndatanze nawe ugira gute investissement, nawe ndagize gutya nawe ugira gutya. None ga Mana nabikoze, none wewe nawe kuri vyawe rero. Imana ivuga ngo ivyo utanze nta gaciro bigira atashimwe ririmo. Nta gaciro bigira atashimwe ririmo. Ngo tanga 14 niho narondera rero. Tanga ikimazi cyo gukenguruka cyangwa cyo gushima. Nico kibazi gifisa agaciro imbere y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. 15. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. Amen. Nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Imana ishimwe. Amen. Imbere yo kwambaza ku munsi w'amagorwa banza ukora iki? Byabimaze bya mbere siko bitahura. Byabimaze bya mbere utanga sindavyanse biri imbere yanje, constamment imbere yanje. Ariko hamwe n'ivyo ongerako ikimazi cy'amashimwe, kuko ibyo nagukoreye muri kahise hari ikintu waronse kivuye iwanje. Uri kuridoga kuri ibi ariko ndabona Mana nagowe bakorankwenga bansuzuguye, ariko uri muzima. Uri muzima, ufise impwemu urahumeka, ufise amagara, ufise amaso abona, ufise umugore, ufise umwana, urashomereye mbwa uri muzima. Kweka ibyo bintu byose je mbona naguhaye utabishima gumusaba biriya nivyo biriya nzobiguha. Reka twaje duheze nibi kwanza. Banzi heze na biriya ushime Imana, ubirengere, urabe Imana. Haleluya. Ubwire Imana ubunini bwayo. Nimba amajambo nezera Imana nukwishima ku byakoze no kuvuga ubunini bwayo, kuvuga ineza y'Imana, ukugira neza kw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Iyo mutuboneje tuko turasenga. Haleluya. Twari deconnected na crise mu Burundi. Nitwago turabona ibiko birabanga. Twari mu yindi si. Haleluya. Haleluya. Twari dufite amaso y'impwemu, amaso y'umwuka, nabona ivyo kurabona nga. Ndabibona nivyo. Amen. Ezekiel ambwira ati amagufa ndayabona. None yavugireko rero. Amagufa arahari, ariko hari ijambo rikenewe rivuye ku Mana. Imana ni kubona gute? Wewe amagufa we hariho imitsi, hari inyama, igufa rimwe rirondera rigenzi ryaryo. Kubera Imana yavuze ayo magufa ubona arashaka kuzimangana biciye mu kimazi. Ngira mwebwe nuko munimereho neza, je namereho nabi cyane. Uza Imana gukuye. Haleluya. Uza wavuye bivuye mu nzira imwe gusa, guha Imana icubahiro. Ntuzosubire guhamagara Imana atamashimwe arimo. Ibimazi byose uzotanga, amafaranga yose uzotanga, ibintu byose uzotanga habe harimo ishimwe. Kuko ishimwe nijye rituma umuntu ugiye usoma uzunyambaze. Hanyuma 15 ngo nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Uzambaza Imana ushizemo amashimwe. Atwaka twari musezerano rya kera. Mbega uno munsi iracyakenewe ikimazi? Musezerano rishasha. Abakubwira ngo nta kimazi watware mu majambo ngena bereke. Nouveau Testament. Abaroma 12 murongo wa mbere.
nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana. Iki bimazi bihe ibitambo bihe imibiri niba ari ikintu cya mbere kizibira n'umubiri wawe. Kuvyuka mu gitondo, kuvyuka saa 10, kuvyuka kare gusenga biranga kubera iki? Kumvo zibiri. Ya mbere nuko wajyamye utevye kuri umupira waheze sasa 1h du matin. Sivyo? Wajyamye kuri série television canke umupira canke igipindi canke WhatsApp canke TikTok. Wajya kujyama saa 6 y'ijoro uri kuri TikTok ma group ya WhatsApp uri kuratera inkuruza ibihuha. Kumva abariya Satani arazi gusamaza abana b'Imana. Nabwiye kugira ushobora kuba umusirikare wa Yesu kuyogira discipline. Imana ishimwe. Biragoye kuvyuka mu gitondo kare wajyame saa 6 y'ijoro canke watevye. Gerageza uryame kare, sivyo? Uvyuke kare. Imana ishimwe. Iyo ugiye kuvyuka umubiri ugira ngo alarme iravuga ukamwongera ko 5 minutes. Ikaruvuga ukongera ko 10 minutes. Haya n'umubiri ukura gutuma kutukongerako. Ariko kimazi iravuga uti wa mubiri we je mo ndawubwira. Ndabwira umubiri nti urahumba. Ndavyuka. Ndavyuka kandi atankimazi. Imana ishimwe. Nako nandika kuri Facebook je bundi avuga nti igihe wumva udashaka gusenga niwo mwanya mwiza wo gusenga. Kweri mvozi ibiri. Cyambere utanze ikintu gisa agaciro kuri wewe. Umubiri washaka kwijyamira ariko wewe wavuze uti ndavyuka ukomera kose. Imana ishimwe. Icyakabi nuko Satani akora gutera kutasenga nuko yabonye ivy'Imana igire kore mu buzima bwawe. Ntashobora kuzibira Imana ariko arashobora kugutesha kudasenga wewe. Kubera nta yindi nzira Imana icamo kuzana imigisha yawe atari amasengesho. Icyo mubifate ndakeneye niko ndarondera umuntu umwe gusa namubuze. Imana yondera umuntu. Imana yondera amasengesho. Iyo usenga nubwo utazi icyo urasenga. Imana nyeretse yuko masengesho yacu irakiza abantu tutazi mu bindi bihugu mu bandi makontina. Kubera masengesho niyo yaktiva abamarayika. Abamarayika bakorera ku masengesho yawe. Amen. Imana ishimwe. Niba ushaka abamarayika bawe baronka igitoro cyo gukora cy'impuhemo kumeza ku masengesho cyo tubijana je mvuga mu Tesalonika ba mbere cya 5:17 musenge. Nimba usenga dimanche gusa canke iyo ufite ikibazo gusa hari ibintu byinshi waziritse. Icyo mukabitahura yuko amasengesho nibwo gakiza ka. Niyo ari inyishu y'ibibazo byawe byose. Nje gituma nubwo ho bibazo bimeze gute jewe Satani abizi ko adashaka kumeza gusenga. Ntashaka kumeza gusenga ko natahuyeho gusenga ndetse gusenga ndazibiye inzira y'Imana. Haleluya. Mwa Filipi 4:18. Filipi 4:18. Barakora kugira aba Filipi ngene bakoze neza, ngene bamushigikira mu bikorwa by'Imana, ariko umurongo 18 tumwe navuga, ariko fise ibinkwiye byose. Fise umurengera. Paulo avuga mfise ibyurengera, en fait uburengera fise niko bamushigikira. Amen. Agiye mu Tesalonika, aba Filipi baramurunkira uburyo bakamushigikira. Ibikorwa byose yakoze nuko aba Filipi bararonse guhishurirwa. Haleluya. Bariko barashigikira umukozi w'Imana n'uburyo bwabo. Ariko niyoza ko barako babikora nibari bazi ko ari kimazi. Kuko icyo kimazi batanze bari bagikeneye nabo gutunga imiryango yabo. Ariko barashigikira Paulo. Acabwira gutera mu 18. Fise umurengera. Ndahaze kuko mpawe na Epafrodito ivyo mwarungitse. Umva nta kimwe mbuze, nta deni fise, amadeni yose yishuwe. Ari umubabwe umota neza. Ikimazi cemewe. Gihimbara Imana. Haleluya. Oh, marashuva akantu gasubire. Umubabwe ni parfum. Umubabwe umota neza. Ikimazi cemewe gihimbara Imana. Turi kumwe? Muriko murantahura ko muri seriyo gose ubushuhe vuga je suis attentif. Hari abantu bakatarantahura ndashaka ko mutahura ibi bintu. Imana ishimwe mutahura ibi bintu kuko jewe ndabitahuye numva no simba ngakoma induru.
ashaka guhindura mentalite, sivyo? Uriko urasenga kugira Imana yumve ivyo wayisavye hama kwishure. Ariko uhindure. Amen. Uhindure approach. Gene wegera Imana. Wegera Imana mugiye gutanga ikimazi. Kugira ngo Imana ngo turabaherezi. Rero umuherezi arahereza. Haleluya. Rero ugiye imbere y'Imana gutanga, wumve ko uratanga ikintu gifite akamoto. Ubimenye kuva no munsi ikimazi cyose utanga ku Mana. Yaba ari amafaranga, yaba umwanya wawe, yaba ari ingufu zawe, yaba ari umubiri wawe, ikimazi cyose uha Imana umenye ko gifise akamoto canke umuhumuro mu Kinyarwanda. Amen. Kirase odeur. Hariho ibimazi cyangwa ibitambo bimotera neza Imana. Hariho n'ibindi bimotera nabi. Kira simvuge nabi. Sivyo? Hari ibintu bimazivuga to igizayo. Haleluya. Hari ikimazi cy'umuntu ari mu Mana, ari mu kugororoka. Imana ishimwe. Hanyuma akavuga ati Imana yawe ikimazi cyawe. Rero suramo umurongo rero, un parfum de bonne odeur. Ariko mfise ibinkwiye byose. Mfise umurengera. Ndahaze kuko mpawe na Epafrodito ivyo mwarungitse. Ari umubabwe umota neza. Ikimazi cemewe. Umubabwe umota neza ikimazi. Imana ishimwe. Vuga ko Abafilipi uburyo batanze ni umubabwe ni parfum kandi ni kimazi kigire gute? Gihimbara Imana. Ikimazi gihimbara Imana. Gusa ni kwanza mu Kirundi. Cemewe wagasivye. Vuga uti cemewe. Vuga mwese mvuze cemewe. Kweli kinabwa mu gisubiramo hari bitemewe. Imana ishimwe. Hari imazi bitemewe. Nimosenga mu izina rya Yesu mu mpwemu no mukuri nukubaha Imana urondera icoro c'Imana ico kibazi kiremewe. Haleluya. Cemewe rero sivuga ngo ushonga resultat bonyene mugabo kiremewe. Igihe cyose nsenga je mu gitondo nsaba Imana Mana ndasavye cemegwe. Ndashaka kuzana icemewe. Ndashaka kwemezwa muri jewe ko cemewe. Nta kamaro gutumwanya nshaka ko cemegwa nubwo ntoronka ivyo shaka. Ariko mbikiye cemewe. Imana ishimwe kuko Imana ni yacemera nubwo utoronka ivyo ushaka uraronka ivyo ukwiye kuronka. Ariko uraronka ikintu kivuye ku Mana ikimazi cemewe. Mu Baheburayo 13 umurongo wa 15 umurongo nako navuga kenshi mu Gifaransa niho wumvikana cyane mugabo mu Kirundi ashobora kugerageza. Nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyo. Nico mbuto ziminwa ishima izina ryayo. Imana ishimwe. Mu Gifaransa avuga ngo par lui offrons sans cesse. Biciye kuri inde? Kuri Kristo dutange ubudasiba ikimazi kihe? Ndabibutsa ko turi ku misezero ya kangahe? Ya kera cyangwa rishasha? Ya kera cyangwa ya rishasha? Rero mu misezero rishasha hari ikimazi utanga biciye kuri Kristo nk'umuhezi mukuru, sivyo? Nabwiye ko cyage twasoma muri Zaburi 50 ivyo utanga vyose hakwiye kubamo amashimwe ubwa mbere. Ata amashimwe nta gaciro bifise imbere y'Imana. Kubera iki? Kuko Imana ifungura. Imana ikenye. Imana ikeneye amafaranga yawe, akeneye agaciro uyihaye. Imana ishimwe. N'amasengesho usenga umwanya umara imbere y'Imana sivuga umwanya munini ya muri quantité ariko umwanya wahagaritse vyose. Kaje imbere y'Imana. Cyo mu Matayo 6:6 bavuga ngo nimwasenga mugende he? Ayereye mu mpisho. Kubera iki? Imana ishaka wewe nayo. Haleluya. Ntuzosubira kuja gusenga ukorera WhatsApp. Sivyo? Umasengesho umuntu akwandikiye nindira n'amasengesho tuzovugana hanyuma. Uri masengesho uwo muntu ukeye kuno kubona message yiwe. Kuko wahantu wakinze umuryango. Haleluya. Wa deconnect ukava kuri internet. Ukaja masengesho nyene ukaganira n'Imana. Haleluya. Nta muntu ashobora kugenda kuraba umutegetsi akaja kumuvugisha akaja nyakubahwa urindira gatoya nitabi telefone. Ugiye gusaba akazi. Uri muri interview. N'umuchef agira guha akazi.
ucubwira ngo hagarika gatoya maze nitabi telefone ugacubanza ukavuga ibyawe hanyuma bandanya rero nishu ibibazo aho kaze ukaronka none kwe kwibaza yuko Imana uyihagarika ngo rindira data wo mwijuru rindira gato iyi dire manda yiheze ukagenda kuyiheza hanyuma rero data wa twese hanyuma ngira ndakubanda yenda gushima rero genda ubibwire gouverneur turako vyemera nimba we atovyemera nimba umudiregiteri atovyemera kweki jewe naramye isi n'ijuru ushira hasi niho vyumva hariho kubaha Imana akeneye icubahiro amen icubahiro cyose icubahiro ni cande yonyene apana uwundi umbiriza abantu bayicubahiro c'abantu sivyo abo ubaha mu bubahe n'ijambo ry'Imana bivuga abo ubaha mu bubahe ariko igihe cyose Imana uyubaha nkuko ubaha umuntu birayikorora Imana yumva imengo wayisuzuguye kwa biko yabaye marakiko Imana yibabaye babaye kweri kigiye umfata gutyo kwe kumanura gutyo no kwikimana avuga ngo genda ubwire ngo gouverneur cega cy'umwami kwe kigereranya n'icega cy'umwami kweri ki kweri yuko ibimazi bimugaye bihumye ntibashaka kwitwara ku cega cy'umwami ntibashobora ati bimushiye turako byemera agaciro uha Imana niho kerekana akamaro uyihaye niho kerekana aho Imana awigeza kuyibona Imana ikeneye kubona nivo iriko haleluya tukitanga kwigisha nabwiye nti no musi nta mamene menshi ndonka ndabizi mbere ko ntangura kuko abana b'Imana bakunda kubabwira gutanga bakunda babwire kuronka bakunda ubaroteshe sivyo abacakireur Imana ishimwe hari umwanya wo gucakira n'umwanya wo gutanga rero umuntu azabwira ngo cakira gusa atagutanga ariko arakubesha ariko aragusuka sivyo je unakunuza umukozi w'Imana umwe ariko arigisha amajambo meza y'ibimazi yo gutanga mbwa we hagaze gusa ku mafaranga ariko avyigisha muri Nigeria numva avyigisha neza cyane avyigisha neza la mamene menshi kandi avuga vyo vy'ukuri vraiment nta manipulation ariko avuga ibintu vyo bifashe ijambo ry'ukuri ariko aza kubitoba à la fin arangije neza cyo bitoba arangije avuga ngo rero ngo agira tukore kimazi ayisagitse gute cyo ku sacrificial offering ituro ry'ikimazi ngo tubazane ibiseke ngaha ngo abantu bose bagira batange ngaha ngo cyane bavugisha ko ngo amadeni yanyu yose yarabitovye yatanguye neza aheza nabi kuko abo bantu baraje n'igishika cyinshi amadeni araheze ibibazo biraheze ubukene buraheze ubukene bwawe buterere hajya pa buragiye je nimbyumvira ngo haciye nka simo akagaruka abantu bazomwemera sinzi gituma je ngira ibintu basiga baravyemera baguma bakurikira yakubwiye yuko ubukene buheze amadeni aheze hanyuma haciye simo umwaka akubwiye bya nyene nawe ukavyemera kandi kubera kuvyemera kandi yakubwiye sivyo Imana ishimwe kuko nabwira ikintu kimwe nuko ibi niko navuga si ABCD ngo ngirangire gutya kino nkagutya Imana nikeneye kuyikangisha ibintu byawe ko si byawe nabwire ivyo ufise byose si byawe nivyo urafise urufunguzo ngumuduga mu mufuko su wawe ushobora gusohoka ugasanga wagiye ntavira kwifurije muzira rya Yesu ashiyakemera urafise urufunguzo mwe ryo muduga su wawe titre de propriété urayifise y'inzu si yawe hari amazu twabonye muri televiziyo ashaka togombera yose warufise titre na titre indani gasha umwana ufise su wawe ashaka kugenda umubona su wawe umugore ufise su wawe no wanje nyene zamukoye uyakuye he ibintu byose ufise si byawe mwe muyadutahuze si byawe ubwo si byanje kuko
ijambo ry'Imana avuga muri Zaburi 24 umurongo wa mbere, isi yose, apana isi yose, isi yose n'ibirimo. Ibirimo nibiki? Abagore bari mu isi, abana bari mu isi, amabanki ari mu isi, amafaranga ari mu isi, imiduga iri mu isi, ubwenge buri mu isi, abagabo bari mu isi, ivyo ushaka vyose biri mu isi. Rero ibi isi yose n'ibirimo vyose n'ivyanje. Nta na kimwe ushobora guha Imana ko ni vyayo. Nta na kimwe ushobora guha Imana ko niyabiremye. Ishati wambaye warayiguze mugabo ni Imana. Vyumve iyo ntebe wicaye ko si yawe, si ya MK, ni Imana. Ibiri mu ijuru vyose, ibiri ku isi vyose, ibiri bigaragara vyose, iboneka vyose, ibitaboneka vyose, ivyigeze kubaho, ibibaho no munsi, ibizobaho myaka iri imbere, vyose ni vyandiho. Nana kimwe ushobora kuvuga ngo Mana ndaguhaye, shaka umuhe imiduga yawe yose. Urayihaye icubahiro gusa mugabo urakoze kumeshero mugabo ni gwanje. Ni jewe nabiguhaye. Narize cyane, mfise amadiplome, ubwenge wabukuye hehe? Ninde yakuriye ry'amashuri? Papa yakuye hehe? Byose ni vy'Imana. Nana kimwe ushobora guha Imana, ariko ikintu kimwe, vuga uti kimwe. Imana ndashobora kwiha. Ikeneye wewe uyiha. Ishimwe iva mu kanwa kawe. Imana yakuremye kugira uyihe idashobora kwiha. Ibisigaye vyose ni vyayo. Urabitanze, ntabwo uhaye amateleviziyo 2, ufashe imwe ukwezi kumwe uraje kumpa uri mambarage kado, unusubije iyo naguze. Ariko urameje icubahiro imbere y'abantu bose ko wemeye guheba iyo televiziyo kubera jewe. Agaciro umpaye. Imana yenzereye ko agaciro, amen, uyihaye. Ariko ikintu cyonyene idashobora kwiha n'amashimwe. Kuko ubunye niko navuga, amarayika bako aririmbira bavuga ngo uwera, 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 isi yose yuzuye icubahiro cyawe. Nivyo Imana ishaka, nta kindi ushobora guha Imana. Ibintu byose ushobora guha Imana, Imana inezerwa ati urakoze kumpeje icubahiro. Ariko ari ikintu gikomeye nkeneye jewe nashobora kwiha kiretse abamarayika bakimpaye cyangwa mwebwe mukakima n'amashimwe. Iyo Imana amashimwe uyihaye ikintu inyotewe. Igihe kirageze abasenga mu mpwemu no mu kuri basenga. Wow. Abasenga mu Gifaransa bavuga ngo les adorateurs, les vrais adorateurs. Abahimbaza b'ukuri bahimbaza mu mpwemu no mu kuri. Kuko abantu nk'abo niyo data ariko ararondera. Barihe? Mbega ari he? Yagiye he? Uri ngaho? Umva uje uvuga ngo heraba naguhaye ibimazi, naguhaye imodoka, naguhaye amafaranga, ari ikintu nivyo ego nivyo nabibonye biri imbere yanje, constamment imbere yanje. Ariko hari ikindi kintu nkeneye. Hari ikindi kintu nakuremeye utarampa, nivyo wampaye, wanyeretse yuko wanezerewe mu byo naguhaye, urampaye icubahiro. Ariko hari ikintu kimwe nkeneye, ikimazi cy'ishimwe. Icyo kimazi cy'ishimwe utagifise, ivyo byose uko uravuga, Imana ivuga ati nivyo biraha, birundi biraho. Ariko hari ikintu, vuga uti hari ikintu Imana ikeneye. Rero kimazi cy'ishimwe nugitangiye waronse umugabo gusa, gironse umwana gusa, gironse visa gusa, n'igihe bimeze nabi, igihe atagitoro gihari, imodoka yawe yaraye kuri station. Haleluya! Urashima! Mana gushima ko imodoka yaraye kuri station. Njye nanje ndayifise basi. Shima muri vyose. Ikimazi rero cy'amashimwe 15 ni kimazi gikomeye cyane, ariko ntibikwiye. Amen. Kugira kimote neza hari ikindi kintu kuye kongerako. Vuga uti hari ikindi kintu. Nabwo ikintu gikomeye. Urenga nabwo ikindi kintu ukeneye kongerako
kugira ayo mashimwe agira agaciro, kandi icyo kintu utagishize ko uzosanga amasengesho yawe aba umuyaga ntihagire efe agira mu buzima bwawe. Murashaka kukibona, kukimenya? Nikiri kure, umurongo ukurikira 16. Kugira neza no kugira ubuntu. Kugeza ngaho kugira iki? Kugira neza no kugira ubuntu. Umurongo 16 wawusomye. Kugira neza no kugira ubuntu. 16 bavuga ngo et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire. Mubiriza. Abantu ntibavyibagira, baravyikawusha. Kubera badashaka gutanga. Bavuze ngo aha mu Gifaransa n'abavuze neza, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Bon, tugire collecte ama instrument arashaje, tugire ivyuma vyiza bivuga neza. Yabazi ngorane nifite amadekupere ariko angeza abana bandisigisha kubarihira amashuri. Hama ivyuma ari abashabazi bazoriha bariya. Nukutamenya. Haleluya. Kuko gutanga ntibiraba ngufite amafaranga. Gutanga n'umutima wawe. Ivyo bike ufise bikogira agaciro imbere y'Imana. Amen. Ngo ivyo vyose rero nimuvyibagire, watanze amashimwe ni vyiza, sivyo? Wavuze izina ry'Imana ni vyiza. Ngo amukransa avuga ngo et n'oubliez pas. Kandi nimwibagire. Imana ishimwe. Kweki ivyo bintu byo kugira neza n'ubuntu bikenewe kuheza uwo murongo. Kuko ibimazi bimeze bityo. Bimeze gute? Gutyo guta ibi. Kugira neza n'ubuntu. Muko mwankurikira? Aha ni turi mu isezerano rya kera. Ntiri muri Isaka, ntiri muri Yakobo, baba Yakobo turi ngaho mu isezerano rishasha bayibura ni Nouveau Testament biraturaba uno munsi 2024. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Ayaya. Aha najeje. Imana ishimwe. Niba yuko hari ibimazi vyinshi utanga bidahimbara Imana ko bibuzemo kugira neza n'ubuntu. Hari abantu jewe nzi basenga 4 fois ku mwaka 40 jours de jeûne banywa amazi gusa arabagumu bamwe babi. Akonda amagufa. Ariko yindi acene mu muhemu gena mutange ndi mu muhemu. Muhemu zahe kugira neza n'ubuntu nimuvyikawushe. Bazo muvyibagire, cyavuse nimuvyikawushe. Nimuvyikawushe kuko ibimazi byo kugira neza n'ubuntu nivyo bihimbara Imana. Ndashaka guhimbara Imana ngaha. Kiretse bo ndashaka guhimbara Imana guma muri zo muhemu zawe gusa. Ako nimba ushaka guhimbara Imana ntibisaba gutunga. Ejo ndabwira abantu twari ku masenzi. Ndabwira ati nugura umushomeri urashaka gutanga inkomezi zawe n'amaboko yawe. Urashaka mu bitaro ukaraba abantu bago badafise no bamesere muzu cyangwa adafise umuntu mufasha. Urashaka kuremesha umuntu ubwo n'ubuntu butuma ikimaze cyawe y'amasengesho yawe yose wasenze agira inkomezi. Hari amasengesho musenga agaherera mu muyaga kuko atakugira neza, atakugira ubuntu. Mu Gifaransa bavuze neza gose. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibimazi bimeze gutyo biranezereza Imana. Sivyo? Aha niho mpereje ngaha. Bisigura yuko ibimazi bitameze gutyo bigira gute? Nibihimbara Imana. Rero hitamo. Banzu rindire mpeza amadeni yanje, umwana wanje ndamuheze, inzu yanje mpeyiheze, hanyuma ndabiheze, hanyuma bizohera. Kwera utarahishurirwa ko igisa agaciro si icyo uhaye Imana, ariko ningeno gihaye Imana n'agaciro gifise kuri wewe. Amasengesho yawe yose azogira ubushobozi igihe uzokongera ko kugira neza n'ubuntu. Haleluya. Ndarangije. Imana yaho mugisha.